Hagara ntuzeya nimba ari botine ngani winjira ndinjira ni winjira nukoza nagumena amabuye ngani winjira wanhatambona narinde kubona nyene nanje no musiturara baje nawe jeje shobora kurongora umugore umengana ikindi cyaci kirobo cyo ngaho jewe uri kurantuka je ndagusasira imisi yose nkagutekera inge imisi yose kandi wananderuki je ndavuga wowe kandi watandera ofisi je ndashobora kuvuga wowe kangara umviriza ndakubwira vuga tetemba be Yakobo wewe ko imisi yose usiganye twakobo nyagukobo ushaka naguhamagara ngwi mbe Yakobo no ndayisubiyemo wewe ko imisi yose wamuviye uva hariya uhitira mu nzu nkubita unjagagura atanarasiyo wampaye umari iki umugabo w'imbuga nka wewe napfuma ndamubura jana shobora kufata nabi cyawe umugore tumba kuri tumukaranga mwera kuko jabijane cyangwa baje kora kuko jana tutangana wewe shobora je kumangara je turangana wa mushe wangubitiye ubu rero usubira unkoreko urangiye guhaguruka usubira unkoreko ndakore nabona vuga bunyana ndakore nkungana nkomerekeje urabibyuye ugoma ndakongera urabe ahubwo ubu rero nanje ntusuranje kwinjira mu nzu niho mbona kuri umugabo uko niko ranyoko nasoba kosha turavuga ngo sisure kwinjira ngahanya wayinzanye mubona wabonye ko byibusha wabonye ko nakugaburira haka subira unkoreko nyakugishana oya subira unkoreko sana uguhenda nzenda gusanga kurahaka guhenda nzenda gusanga ni ucumanya ko umugabo je naragowe none nko muri urugo naje gukora ikintu kuri umugabo imisi yose yamangagagura narasiyo ntatanga umugabo imisi yose nkama nakubizwa era kumwana narababaye mpana none umugabo nkuje no mukorera ikintu kuri kw'Imana je nanje no musararaba kandi agiye atanarasiyo amaye je no musararaba imisi yose nama nakubizwa bamwe bagashengere ukamenganije ndimo nakarimwe ngahanya kuyu mubone wacu nkama nakubizwa n'agatenge ntangurira n'akagatenge n'akamyene wacu Jono musararaba Gorura tembagaye kwanya gutembagara mu mwonga ishukanje kwa muko ishukanjiri iri agwa mukora we mwengo ntumba we nayo ndaguha nayo ndaguha nyapuretse imashukanje wa nayo ndaguha nayo wakitumba nayo ndaguha ya ubu buti jabo nyane ko baje kora ko wakitumba cy'umukoro nako baje kora ko jana ptinata nishukanje akajazi no kumvuna uramvuna ubu rero subira uri hagazeko oya subira kuri umugabo wiyemera imishuka yanje Nandaguha. Emishuka hanja. Nandaguha. Mayum. Siku. Kandi. Oya. Umugore. Cyangwa. Ukabu. Ngamudutare. Banje. Ndiyafashije kukurongo. Zakitore nikitabo mama ya. Yakura. Umenya ko umugabo. Uko munyitse. Yakura. Ipakari nawe. Banje. Yakobo. Wumva wewe nawe. Urakoze mushinga ntakura. Urakaza kumana wa. Yaranize. Ipakari nawe umugore cyane rinyi. Nasone. Uburi yoroheje kubera abanye umushinga ntawe wakomunikire mu nzu wakomunyitire. Ubwo rumeze nk'urugabo cyane cyo wakomunike zeho. Nijyo wakomunike. Uwo mushinga naraharara dutabara subira unkoreko rero. Uyu mushinga baje kujana mukaje. Urabona umugore bikubitwa. Koma, urabona ko yaranikiya. Wambwira ko mfikira umugabo wawe. Urabona ko yaraniza. None yakubona iki we kuri unawe. Isuka yanje. Isuka yanje. Mbura kimazi. Cyane mbura kimazi. Uri mbura kimazi. Cyane mbura kimazi. Umeze ko dumugabo. Aho sinzara yatabagoye rabo. Umugore n'icyo kujo ubona ari yorobe kuyo. Ujya ari yorobe kuyo. Aho seraba mushingana bwene nawo bwinzara ngamwe inzozi. Ende Bawuze umugore wawe. Jaraba ngakune yaranikiye ngaha. Gikometse induri yo nzokiyo. Igende twumvise induru. Uno musi kandi ni kuva mu gitoro gushika y'amasaha ngo baragwana. None se numva bibateye. Abandi barorongora naho je narongoye akaziri. Nuko kwimana narongoye akaziri. Reka ndakubwira boss kwa mugore n'inzoka. Urikora byumva. Mubazi ikintu dupfa kwanza je ndakubwira mu nyuma. Kubera je nakambwira mu ngwa.
uyu mugabo wanje nakose umugabo wanje n'igihura mutwe Hora ya. bantu indembwira umushinga ntahe Hora. Vuga wa mugore. ataha ijoro ntanyambika nanga ndima yiboba nukuri akapfa yaza kunkubitira mu nzu asanze naryamye akaza yaborewe ankubita none wowe ushaka kunyica mana rero tuma munegero twanije ningira je narusha n'ururuko utaco rumaze Oya. narumariye iki nofuma nikira jewe natenda kumari chef unyumviriza ni kuri umugore nikigerageza ejo bundi nari njyane sibyo nimba nyajyane ari maso yarafashe amari keneza imana ntihanabaye uwo mugore ni inzoka urabona hirya y'ejo nari njyane niba rero umugore wanje yari maso sinzi sibyo umugore ajya guterura amarike njyamye nyene nagaramye nyene nagahuzu nataye erega sinzi ikintu kimbwiye ngo mpumure nabonye yamenye uko ndakwepa kuko ndakusha amaze cyagwa kuri ca gitanda sibyo abona je ndigorewe Wa mugore je warabikoze. ahubwo naraguhushije yesu we mana wari wahembwe ukaza waborewe unturira ko imibe y'inzoga waranzaniye rasi sinasumye Oya kiza. sinasumye None nizo mugumu yipomo. urabona naho ejo bundi naho uyu mugore nyene uyu usindaheza ndara carogoshora sibyo ejo bundi naho wa mugore njyamye nyene ko ntuze nyene mugabo mvuga ati reka ino musi njyame ndi hange kumbe yateganije ikibiriti ku ruhande apete ca kibiriti njyamye nahaze apete ca kibiriti arahazana kuri wa musegetera akashirako reka numvise ibintu bimata numva umusegetera uriko uracacanurira n'umusegetera Wa mugore. None yagomba guturira mu museketeri. umusegetera warace nanjye mbe nayibonye canje fayiniruka Wa mugore warabikoze. n'ubu ndacababaye kubona ukiri muzima Wa mugore no mwicanyi we. ndacababaye kubona ukiri muzima uhigwa ndaye ngaho duhoranye neza ngayinzu iki amezi abiri ni menshi uzi karameta none niwe yariho mwanga kukwezi ndacabiguha Ari ibintu. ejo kandi ico turiko turapfa n'uyu cane cane ejo nari njyamye kandi ku ntebe uyu mugore afata inyundo nyene nkoresha ku kazi inyundo ijyamanye z'amabuye acafata ya nyundo araruzana neza naje cenda kanurukwa kwanja gucana rweva Yaragiye kwikubita he? mu magara yanjye yaramenye Yesu we. yaramenye amagara wa mugore z'umuntu Wa mugore warabikoze. none umugabo aryama muri saro hariho icyumba bisigura Warateruye inyundo ugikwita ku magara yiwe. none yatinye igikunzanga mu cyumba ngwiki imana yarantabaye nyaguhoraho jewe rero kongera kubana n'iki kidayimoni mama yangu genda inzu ugiye Ndagenda nyene. kurangira ubundi sinahora ndayiriha kandi uri umugabo witwa ngo uri umugabo winjira usohoka jewe rero kugira ndakoreke ko ndi umugabo ndomoca Tumuka. ngoma ndakoreke ko ndi umugabo Iminota Nta mugabo yawukana baho. ndawukanye ndamwereke ko ndi umugabo genda nkora nisumira kandi uhari mushinga ibyo bintu umugabo akizi ntagiye wumva hatari imana Sinahora yakunze nisumira. kundokora Oya umviriza shefu. Suko kubera nkuko shefu. none Suko. wumva none hatari imana yagombye kundokora None kubye umusigende ngakadaro nuwo mugore wawe nuwo mwatanguranye ubusugi. ubusukuyo None se mwatanguranye wayu urabona Eh. uyu iwabo bambwira ngo nisugi Eh. ariko yaramaze guca ku bagabo abo bane iki ngwane wantanguye mushingana uyu mugabo namuje ko avanye n'abagore batandatu none afise abana batandatu sindi umugabo ariko byose narihanganye bagomba mbingumba nka wewe uri ngumba umwana wabyaye hanze warakazanye ndakayara akazingo none mukavuyayo uburacu wigumura ngo urajya kurena gakujije gwana gukuye iwanyu ngana gute ni wari urutsingo ubu sinakuvyibuhije ubona nakana n'abajya abagore bamwahukanye umwe wa mbere we mwarangana wewe basi ayo muvuze yarahagije. Subiza ibintu mu nzu. mwana we nsubira mu nzu jewe muragagende narimenyereye kuri hinzu kandi rugungaraye ngaho ndikigungarare jewe none uri uri umugabo nk'abandi udasoma ndikigungarare ibeki nawe nyene harimo ifoka zibiri n'ibuturimu Nta mugabo yawukana. hari impuzu zirimwo noneho birakuraba sinsanga impuzu nakuguriye wayitwaye Yakobo. Yakobo nakagiye Mukurikira ahubwo mu nakagiye fata umugabo nazo umuwende hende akubwira garuka. ubona umugabo adasuma None inzu uzozurayira nande? isi ntahora ndayiriha Ni wowe iriha? nije ndayiriha nije nahora nisumira naho undi mugabo nzoborega ndacari moto Yesu we.